bantu b'Imana, ndagomba kukubwira ngo nta kintu kibi kinganya negligence. Ndatinya mu buzima ikintu cyose gishobora gutuma amenyera ibintu ntakwiye kumenyera. Ndatinya mu buzima ikintu cyose gishobora gutuma mfata ibintu bisanzwe kandi atari bisanzwe. Hari ibintu Imana igukorera canke igushikanako bigikore kukumva ntibisanzwe, ariko uko bigiramo uburambe bigacika ibisanzwe, ugatangura kubiha agaciro gake, ariko kandi ukibagira yuko iyo position, ico kibanza ko kwezwa kwakozwe mu buzima bwawe ari ikintu kidakwiye kudandazwa ku buryo na bumwe ubwo ari bwo bwose. Bantu b'Imana, ntidushobora kumenyera Imana tutarayibona. Mu bisanzwe umuntu amenyera uwo babonanye, umuntu mumenyera mumaze kuganira mukaba bagenzi. Ntushobora kumenyera umuntu mutanazinanye. Nico gituma ivyo Imana yahaye agaciro guhera umunsi twakira Yesu biracafise agaciro gushika umunsi tuzova muri ubu buzima tukamusanganira tukamubona, bizoba bigifise agaciro. Biracafise ico bisobanura mu buzima turimwo, ariko bimwe ntaco bizoba bigifise bisobanura mu buzima tuzojamo bw'ibihe bidashira. Ariko tukiri muri ubu buzima ntidushobora kubimenyera. Ntushobora kumenyera church, ntushobora kumenyera igikorwa c'Imana, ntushobora kumenyera.